Rwanda muteye akamu avuga ati Krista wonze izo noti za diaspora ziache Burundi wacu hari noti nje ba diaspora so nyine batanga amafaranga oya sisi wenyewe pete wa mjini tunatoa hela kandi tuneba kozi beza nije nakwiteje yani Mungu atasaidia kazi zako kazi za mikono yako kwa kinani ndakivuga mu Cyongereza cyane mu Cyongereza Fini bisanzwe kwivuga mu Cyongereza Imana hezagira God bless our jobs. No. Na hejeje. God bless our jobs. Na hejeje ndakazi. Abandi nabo batangwe kuvuga yuko ngo Hitop TV ngo yaramyeho. Ngo namanyanga na bise manyanga nagize hindure nyene ngo ya Hitop TV raha. Abandi nabo bavuga ko control ufitanye n'uriya muntu wa Hitop TV yaheze mukavanako mu kwisinya narabahamagaye ama video yiwe mu kwisinya oya video yiwe gute ivyo mwakoranye byose okay imbari video ziwe ntibihari ntizihari none ngo yakuguriye umuduga urawurya aho ivyo bintu sivyo arayo namangite n'abantu uzima imana nyene imana ihimbwa reka imana ihimbwa kandi imana irahindimba imana itora iratanga idatora nyina Ndimbwa neza yuzuye nesi ndimba niko home jendi muhira bereke six pack w'abakobwa ore none wewe yisero bakunzi ba BCTV show ni mwana muteca nk'amiriwe bivanye naho muherereye nkuko musanzwe bimenyereye kuri micro za BCTV show muri kumwe na Krista bisanzwe uyu munsi rero kuri kamera ntabwo mubabwira nzababwira undi munsi ndabatera inkuru rero ngiye kuri no barabara ndavuga ati rero ari ikigano ngiye gukora chakwa baranje muri buke byankoreye ku bantu bakurikirana Hitop TV murabizi ibintu yankoreye nanjye navuga ati kanda mwishuri so reka ndamamugera ndabaze kari kandi ko ari hari hama ndebe ko no mugwa ko basi lakini sasa kama nitampata kusini Landry mpaka apokee simu. Allo. Landry ni sawa? Ni Krista mana vyaka benzi ni biko kuravuga na vyaka benzi ngaho. Uko sawa, uko wapi? Oh ya, uri muhira, ega nahishe ngaho kurya barajyo wanyu nagenda kuramutse. Singa. Nidakubwiye ko shonje nawe yaje ko nkeneye gufungura nukuramutse gusama nkibandanyire. Dawaye uri reka basi ndakuramutse. Sawa. Reka nze. Kutagira microphone ngo mba recordingira ibintu rari kuvuga rande ngo ibintu by'ububenzi ngo ibiki n'ibiki ngo magaze tugenda baratwica yo arenguye aba muri etage hejuru Landry muramubona rero hano ngira baramvumbuye ngaha umusabiriza bideze Landry ngamubonye rero tumugwe ibyo yakoze kuri Hitop TV eka rero ndabimwishura mwumva ukuntu Yesu agira neza unavatri kwani rega barabizi ko ngana uko regara six pack ya jendi muhira jendi berekize six pack jendi niko home jendi muhira bereke six pack w'abakobwa ore none wewe mu Rwanda we haja guhinduye uravumbu sike shamule krite mustafu meja yo tukuna cyana kuvuga ngo sike ne nase kubivuga ereka abantu six pack abantu baba ko gorenda wambaye na boxer nziza yerekana
binama no akora na nje oh mukubito ya sitaka unaona wewe vitu sasa ona ndo wapi lakini gae ni wewe mutananirwa bavuze amaragina sawa kugaruka radire turago bika ko ngiriye amahirwe akaba yemeye ko tuganira katuganire n'umwe mu bantu bagize entertainment ngaha batanguye kano kazi kuva kera umuntu atareka kuvuga ko amwigira ko ibintu byinshi umuvumburo ibintu byose ni Landry promoter benshi baramuzi yaba ngahi wacu canke mu Rwanda benshi baramukunda reka rero ndabibyaza umusaruro ko ngize Imana kampomwa katumurindira umutananirwa Landry promoter muganga tuteha ibintu byinshi cyane byane ko ndavuga nti numwe mu bantu bari kuri imihanda canke bari bakoresha social media numwe mu ba journaliste we ni n'umujournaliste ntuza kuvuga ngo ni mu YouTuber kuko afite ibindi binyamakuru akorera numwe mu bantu twigira ko ibintu byinshi ya ibintu byo kuvumbura kandi waje kuvumbura kandi no ni ibintu byo kuvumbura ibintu Krista mabuja warabinkoze cyane kabiri iyi minsi bibaze nka nguzo kwa kabiri kuva ndamuteye akamu avuga ati Krista wonze izo noti za diaspora ziache Burundi wacu hari noti Burundi wacu hari noti ndamubwira ati Burundi wacu hari noti nje ba diaspora sonye batanga amafaranga oya sisi wenyewe pete wa mjini tunatoa hela kandi tunebakozi beza nije nakwiteje unanenepa mudeshuru unanenepa ubuzima burari wangu ngaha Landry umeze gute aje nimeze fresh tunashimana kadukoresha ya telefone yawe kutajamba yakanu kagufi sigwanje ni gwawe wanhije Landry waramutse neza aje nimeze fresh ndashima Imana hagenda kujana inzigo ndavuga nta kwishuye sinzi abandi umuntu kweri sinzi abandi ko ndakora kano kazi nta kwishuye ngo ndakuvumbura ibyo wangiriye nibaze neza yuko je naco bintwaye kubera ko mu gihe yari je nabitanguje nibaze neza ko very easy kandi rero abantu batazi rero isekuru yo kuvumbura hajya jewe washaka je cyane yahisha tugije ama brand offer nina nini barandi potago nakubisa umuntu okay umujournaliste nagwana urapoesha ko nawe retour ni yabarimbi ufise ico ushikiriza canke ufise ikibazo na mugenzi wawe uramuha micro akisigura canke agisigura canke byose bira kuri micro nirakaze cyane gose kiganiro vraiment ikiganiro kuva channel yanje itangura n'iganiro gira kabiri gise vyazi nyinshi just thank you so much waneze ko abantu bari bagukumbuye cyane mu gihugu yagira kabiri vraiment kandi urumva namateka kubera ko ubu hari ibiganiro byinshi ariko ibiganiro byinshi biko biraba byinshi cyane urumva naho bizoba byinshi cyane bikarenga nkageraho televiziyo yifuza kwigera urumva raho ntashobora kwibagira donc bankoreye amateka urumva bisigura ko usona abafana benshi sigura ahubwo tuzokora indi content y'ibisatsi urazi ikintu kimbabaje uburyo ndagutelefone inkubi yabona ifise micro nkafata amajwi ibintu wari kumbwira ntabyo bumvise ntabyo baza ntabyo washizeho yewe mani shimwe bya by'ubenzi byose ntabyo washizeho namubwiye ati uje tujya kujya kabenzi kubera ko jewe mudemu ndababazwa no kungene yonze vraiment yagiye mu Rwanda caronda amaze kuba yose ndavuga ati pas possible mugiye mu Burundi wacu pako bitu mabenzi buko buingisa uriye ingurube ngayo wacu ivyo ndabikubwiye inka nzuzigwa akabenzi kugwaza gute deja rabengene winganira unakura akabenzi wafanya sport mukamenge muragenda mu yakamenge hano bita mukamenge muri no quartier noro ngamugisi turi ngamugisagara oni muri no hano kura akabenzi ubunure imvukira za kamenge barabizi napiga tapa jamana bijua kule wejeje ucija muri sport kwita n'agapiripiri gashaka kuwa fresh kaka uranyibukije muhira kigobe rimbi kwera mu kigoba ni tomate n'urongara wiguriye nagiye mu Rwanda aba mu Nyakabiga nimba ari kuri sisi aba chambre na salle ubu ndatunguye kumura muri etage Landry ubuzima Imana nyene Imana ihimbwa reka Imana ihimbwa kandi Imana irahindimba Imana itora iratanga idatoranye iyi ndimbwa neza yuzuye nese ndimbwa igisigura cimbwa ni ca imbwa ni wa muntu ni cakina abantu bose bavuma bagaya ushobora kubona bagatera amabuye bakagira ico bishakiye bivanye n'ivyo bakora donc ubuzima baba bakubonako sivyo ico gihe nkitangura gukora
buri muntu wese narengana imbere yafatiwe akantera yafashiwe akantuka harabantutse ko ndumuvayo arabavuze yuko ntazi kwambara harabavuze yuko ameze ukuntu bavuga byinshi bakantera amabuye rero Imana ikifata iyo mbwa nyene iyo ico kintu batera amabuye irayiduta urumva rero yes bakunzi ba BCTV show natawundagera bakunzi ba BCTV show abanyarwanda bakwa dukurikirana ndazi ko badusupportinga cyane bumve neza yuko iterambere ry'umuntu uwo ari we wese si n'umunyarwanda cyangwa umurundi cyangwa umukongomani cyangwa umuntu abarundi bose all over the world isi yose bumve neza yuko iyo ukoze cyane Imana iraheza kuko nta ufasha Imana ifasha uwifashije urakora Imana igahezagira mu bikorwa byawe yani naongea kwa hivi kwa Kiswahili yani Mungu atakusaidia yani Mungu atasaidia kazi zako kazi za mikono yako kwa kinani ndakivuga mu Cyongereza cyane niwe mu journalist dufise gora kuri YouTube ho shaka kuvuga muri press conference agahaguruka mu Cyongereza akabaza ndakaze nese ndumutananiko bisubiremo vuga rero Imana ifasha wifashije kujya kunuvuza ati Imana iha umuntu kujya nyine bivuze mu Giswahili bivuga mu Cyongereza none ushaka kuvuga ati Imana urashaka kuvuga ati Imana nyene irashobora guhazagira bice mu kazi kawe byo n'ibintu bisanzwe kwivuga mu Cyongereza Imana hezagira God bless our jobs no nahejeje God bless our jobs nahejeje ndakazi God bless our jobs our hands job wahiki nahejeje Mana hezagira God bless hands our jobs nahejeje God bless God bless hand his job nahejeje none je ndakaze wangu nikivugika basi ivyo mvuze kiravugitse ndakaze jewe twarize ushaka na interview kure mu Cyongereza ushaka bifana naho wizera we ni fresh we piga ta Kingereza interview mu Cyongereza mu Rwanda ndazi bavuga Icyongereza wabaye mu Rwanda kenshi bavuze Icyongereza kenshi cyo twarize amakuru d'histoire turisoma sana mama ni Gifaransa uvuga twende Gifaransa ndabyemera ko Icyongereza ingoloni none sike none je nati namubwiye mu Cyongereza navuze nashaze ko wavuze ko BCTV show irabwa n'abantu bose nashaze rero bose bashikirwe navuze mu Cyongereza mu Giswahili mu Kirundi mu giki sinzi ibindi bintu nshaka Mana hezagira ibikorwa by'intoke zanje God bless our hand job niko Landry yavuze siko je navuze amaboko yacu mirimo y'amaboko yacu ego Landry byari byifashe gute muri no minsi bana Jenny fresh tu ndashima Imana ibyongereza ni byinshi cyane muri no minsi ko maze iminsi mvuga Icyongereza cyane nakazi muri no minsi maze iminsi ndimo bisanga ariko tu ndashima Imana kubona je ngihema kubera ko nkikomeye ko ntapfuye ngaha Landry promoter ntapfuye ngaha muri kino gihugu izina Landry promoter buri muntu wese azoguma yumva Landry dese ndibuze kuja kukugora cyane gusa benshi barabizi ko ni Landry promoter no mutananirwa benshi na numwe atakuzi ngaha mu gihugu ubaye utamuzi Landry ntiwo bukoresha imbuga nkoranyambaga canke niwo buri kuri social media kuko Landry niwe muntu nyene watangwe bino bintu bya showbiz hari ikintu kindyoheye Kristo utarabandanya ikintu kindyoheye niko utajuna uvuga za essay waje se je ndibaza ikibazo abanyarwanda abarundi bagiye mu Rwanda bacha bavuga ikinyarwanda ngo umunyarwanda je ngasha avuga ikinyarwanda ci abarundi rero dufite amafyeri cyangwa urukundo rwa cyane dufise Landry jewe iyo ndi nga mu Burundi mvuga ikirundi iyo ndi mu Rwanda mvuga ikinyarwanda je yumbwira vya ese muri turi ngana cyamaguruka muri mu ma interview naragerageza kuvuga ikirundi ariko narabishimye cyane narabishimye cyane zibiri mu manje n'umunyarwanda kazi papa no murundi nukuvuga ngo oya ariko twese turi bamwe rero yuko nkuzumva umuntu avuga ngo none se kandi umurundi agiye hari yaje umezute se umezute se wa ntaye ibishimbo se ibiryogo mu biryogo muri ruguru mu Rwanda bahita gute ruguru nyene mu ntara
mu ntara twe ngaho iwacu mu ntara ni intara ya Gitega ni intara ya Bujumbura aha turi rero uvuze mu Rwanda uvuze mu ntara uvuze ruguru ngiye mu ntara ngiye ruguru ego ariko reka ndakubaza wowe umaze kugira bako gushika mu Rwanda je mu ndahumva sindajayo ari ibibazo mwana nibaza nzojayo nanjye ndakunda abanyarwanda ko baradushigikira cyane batubwira ati from Rwanda ndibaza mu Rwanda burya barakunda barundi cyane mu Rwanda nyine bafatana nk'ubugiye nyine gukura tembera mu ibarabara uri utaruhari ugashobora gufata 24 navyo uramasamiro uratembera uko ushatse nana kimwe nakibazo gusa nyene urinda ko ibintu byo kuborerwa bire bitushaka uko twari imodoka bombe bini mu Rwanda ntibibaho Ebana urumva je en fait ko je nta kindi gihugu ndajamwa sindava nga mu Burundi ahubwo abantu bakwanyu ibaza nko mutari ngo nkarandiri promoter nka karere yanje ngazova ndayimana ntasotse igihugu ntigikunda ico ni kibaho ifo siga ko no kwiradio ubu ni mu professionnel n'ubundi ifo ko baraba ahubwo ifo ko bangira n'agafavere basi nk'amashira hamwe ajije ibintu by'indege nini banipiga taka ninde takuzungu ngende gutembera basi ngaho mu Rwanda Kigali basi ko Kigali James n'abafana benshi bava mu birawe nawe abanyarwanda mu nkunda mu ndihirenze niko fo kandi si menshi niko crise $200 600 z'amarundi sisambare mateste covid nini sisambare apo texted covid ayimo irimo aho ntirimo ikiba $300 umuriyoni retour nawe umuriyoni ni nyingi umuriyoni uronse kwanza wovuga ubenzi bari bwutsi hari cyo bita ubunure hari za karama mauwa ibijege izura zizi ubutumbutu bw'ingurube si turakula mu Burundi turajya urumva mu atanzari hari usinda wano hagi ubunure ubutumbutu bw'ingurube hariho ibijege karama mauwa hariho mababo masikio ya roho masikio ya roho mnofu ubutumbutu bw'ingurube barabuye none ha usanga mu Rwanda babuta oye je baza tubereka ingia nimamvu mu Burundi atanzari hari no mu Rwanda ntayo irahari mu gibiragusa amata none amata twebwe none kumura mu Kamenge ngo amata ashaka kiki nimamvu bona turi4 we anakwanza mbisha kwa na 6 pack we kugeza twereka landi wegira icyo ubwo benzi bujaye ko na 6 ko na diaspora nikionesha ndamwerekanye ndayiwe no problem muratubabarira Landry niko ndavuga ntumbeshere Landry niko ndavuga ko je ntari buje muri detail y'ibintu ukora ubuzi bwa barabuzi ahubwo je nshaka ko tuganira ku kibazo kandi je umbwize ukuri yego nta kibazo kandi ndamufata nk'umugabo je vyose mbwire cyo mbaza ikibazo ushaka kugira tuganire nta kibazo nakimeje twarabonye Hitop TV tubona Hitop TV1 ndashaka usigurira ibyo bintu bibiri Hitop TV na Hitop TV1 kandi turabona ko hari ama video menshi atakiriho byagenze gute ibintu meze gute Landry ko tuguma tubona abantu baba posting ibintu Hitop TV niki kibazo kintu je nibaze neza yuko je ndi camamare maze kuburi camamare rero yo habaye akantu gatoya canke ikintu kimeze gute bateza kubivuga kandi ico kintu nshimira Imana ko ndo nk'abantu bavuga ibintu vyanje ko iyo ndababura vraiment nawe n'ubunyegereye n'ubushitse ngaha bon harabaye ikibazo c'ibisanga vyagiye biraba bivanye television iragira ikibazo c'ama AdSense n'ibindi bivanye nuko ntushobora kumukora utari kurinjiza agafaranga canke nimba ukoze naho agafaranga zo kinjiza kagatora abandi ushatse kuvuga bwa mbere kwanza mfite kwanza televiziyo hakinga baraduhakinga twarabonye inkuru kuzi uko bagwa turahakingwa no ntabwo ari base twarahakinzwe turahakingwa turarondera abatekinisiye baradufasha kugira hariko video igara Hitop TV ko video amajana 7 na 10 zingaho twatweze kwa subscribers benshi twaturi muri televiziyo zibiri za mbere ngaha mu Burundi zitatu sabo benshi kandi byose ni nguvu zacu Geneve Bali cyo kimwe na Alvin Gucci ariko cyane mbesire cameraman twaragwanye cyane ariko urazi nta umugabo n'ibyago biragendana harabaye ikibazo hari umugani baca mu Kirundi ngo umugabo aguye siko kabisa siko uko umugabo aguye sikavyuka uko umugabo aguye sikavyuka uce neza uko umugabo aguye siko ameneka sikameneka je rero aho urakoze rero kuma ko kana urabona jewe ikiyasho carabaye sivyo kandi bana benshi abantu bose bavyumve je naroye n'ikiyasho nanje ubwanje ndavyibutse ubwenge bwanje bubaturne urumva guheba televiziyo yari ifise abasabu benshi nkabarya guheba televiziyo yari ifise nari maze kurwanira abasubscribe cyane nkijya
nubu naho biraja ko byose birapartiye kuri jewe byose birapartiye kuri jewe kandi nubu ndayifise ngaha atari gusa habaye ikibazo ndahemukirwa maze kuba mpemukiwe ariko je sinavyita guhemukirwa byose bizana nibihe ndetse n'abantu babi batabifuza iterambere ry'umuntu ntako ntagize vema nagegeje uburyo bwose n'abahaka bari ku rwego mpuzamakungu kugira bashobore guheza ico kibazo ariko ntivyigeze bikunda ndavuga ati rero sinaguma ntariko ndakora reka ndondera iyindi Top TV mu majambo uvuze hajemo guhemukirwa hajamo kuba hari amahera yinjira ariko ntuyabone bishimwe mu bwo bwa busumanye bwo guhakingwa byatema bamakinga ari ukuntu cene umaze kwipota kenshi sinzi ko CK yavyibuka ni Bujumbura TV ni televiziyo yavuye AdSense bashobora ni Burundi TV bashobora yigurisha imwe mwakora ko kera bashobora yigurisha menga bayigurije kwa niko menga niwe yagiye kuyikora sindavyibuka ivyo birashika baguhakinze akaba kajagari mu AdSense YouTube irabibloka iyo YouTube bayamaze gufa naho ibifise abasabo bangayo bimaze gufa hari gihe bifata kugira ngira bisuzushwe gukunda ntavyonze ariko Landry ibintu nta umuntu nazi ibintu girumbaza ibintu by'abantu bagiye baravuga ngo ari abantu ngo banyetse televiziyo ibyo bintu sivyo bivuga ko atari ni wawe iryo Top TV itari gwawe ibyo bintu sivyo niba atari gwanje uwo muntu nyene yo yokwemera ko haba indi Top TV ninde igihe nje ngira conference de presse izina nayitoye bose babona sivyo izina nayitoye bose babona buri kintu canje cyose cyagiye ahabona naje sinagishira ahabona kandi uyu muntu none yo nyaka televiziyo none gasha akaguma arije kandi nkashira mu nabakozi nkasinya ama partnership n'abandi bantu kana akanywa wapi bavuze ngo ni Brian Smith abandi bavuga ngo ba diaspora rero ngo no mu diaspora jewe ivyo bavuga urumva jewe ntacu biba bintwaye I don't care cause je ndumutana nigwa kandi je ndabico ndiko ndakora rero ababigerageje bashaka kudukura kuri etage badukorore hasi tuvunika amaguru ariko basanga tuguye nk'aba gangs ebana kama Cristiano kama Saido ni bazonkiza bana Mission changwa meze fresh nk'uwo mugani wagize nye waciye ebana uremeze fresh ebana ndifye nani wawuciye nawe si mu Kirundi uko umugabo aguye siko agira iki uko umugabo aguye sikagwa siko ahagarara avunika suko nye uko umugabo aguye sikavunika je sinavunitse je ntahagaze rero ebana ki gangster impamvu rero kandi ndifere niba ndo nka views 10 ndifere nazo kandi ashimira Imana kubona abantu bako badusupportinga ebana viewers tuko nazo Top TV ebana ku mwanya ku munsi umwe nifise 1k subscribers ibyo ni bintu bitarigera biboneka yabaye monetize none bon biracari banga ariko ntibirakunda cyane aracabona amasaha make rero ikibazo impamvu tutakora abandi nabo batangwe kuvuga yuko ngo Top TV ngo yaramyeho ngo manyanga na bise manyanga nagize hindure nyene ngo ya Top TV raha abandi nabo bavuga ko kontra wari ufitanye n'uriya muntu wa Top TV yaheze mukavanako mu kwisinya narabahamagaye ama video yiwe mu kwisinya oya video yiwe gute ivyo mwakoranye byose okay imbari video ziwe ntibihari ntizihari none ngo yakuguriye umuduga urawurya ivyo bintu sivyo ayo namangite abantu bashaka gucafuza amazina y'abantu ivyo bintu sivyo ukuri nuko jewe nivugiye bica kuri BCTV show ahubwo mudushigiye kuri Top TV mwandike kwanza ubanditse Top TV ya Top TV ani ichiza ubu ni ichiza Top TV nikiza kwa ni reactive rero mudushigikire mudusupporting wandike Landry promote Top TV ugiharuro kimwe Top TV uhereze giharuro kimwe unshigikire ufende subscribe ndakwinginze guys ndabinginze jewe naco ndimo mudahari aya majambo yose yaba Kristo ntayo bovuga mwe mudahari rero ni mpamvu dusaba ko tubemeza tubakure ebana tubemeza kandi je televiziyo yanje vuba ndakora conference de presse urabona ebana conference de presse ku rwego mpuzamakungu ubu naho basawa ubu naho muvuga ko mfise mu diaspora mvuga ko mfise mu diaspora ishura kwanza mvuga ko mfise mu diaspora sawa ikindi kibazo cya kabiri ubu naho muzava muvuga yuko jewe ndoga kuroga byo urabikora nkoresha ibirori reka twese dushase tworoga tukerekana yuko tukerekana neza ko bitandukanye n'ivyo abantu bavuga ko umuntu ngo gura views uru wa mbere dawa no yagura gute ama views je nanje nikeneye meme nayo masando umbwiye byo kuja mu Rwanda nje ntangura kurira umbwiye ama miliyoni cha wibaza kugura viewers ni
okay nogura viewers atache no mfise yiwanje kandi ufise hit of tv1 none ubona nogura akakaya nageze ko ntabwo gura views Landry ni bwa mbere wambwiye yuko ngo jewe ngo hit of tv ngo ni abandi n'abandi none je nayo kugura views gute none kandi atari gwanje umva je navyo abantu bavuga kandi je sindigera ngura views Cristiano Muswari sindigera ngura views no Muswari je nifite ikizere kandi nifite ikizere abafana biwanje niyo ba boss banje nababwiye ati maze twagiye ndafise groupe je mvuga ati mbiza rero maze Landry promoter hari umuntu ashaka kumurira ejo nkawe nshaka ndashaka kuguteza abantu aguteza abafana ikibazo wewe bon nshaka kubateza abafana nshaka kubaguteza kuri ivyo nyine muganda baguteje nkavuga ati Ndakisa ndabamuteze muri côté négative je babibi cyane bo gutuka kandi bo curira je nanje nari yakiriye je n'untu kanambwa ati ibana nitwigera tunaniko kabisa Landry twigire mu muziki w'u Burundi nari mazige ntahari ariko narabikurikirana benshi bagiye basora indirimbo nkora nibaza impamvu umuziki wacu kenshi usanga basohora abaririmbyi bacu basohora indirimbo zigiye kuri YouTube ariko ukabona ko nta views ntaki twaraba handi tukabona bimeze neza cyane Landry bino bintu biva kuki tukiri ngaho nyene abantu bako twumviriza kuri BCTV show nibakwiye kumenya Big Fizzo no kumenya Sad Big Kidumu n'abandi Ruriro murabazi mwarabamenye reka nabereke je nakupatia ngoma ina copyright nta copyright irimo ariko ndakwereke ko mu Burundi abaririmbyi dufise bashoboye kandi bakaze kandi bariho benshi sivyo subiri egaje ndumutana ningo turi muri screen ya Landry moto naremye nshami nta kanonda ngira ahubwo ifoto mbonye ndetse umwana nkunda wanze umugutuma wangu nzobikora kandi warigeze kumanura mu ngo so kumanura akademo karaho ntushura kandi buryo wagize neza sanze ibyo wavuga ari base ndakubeshya Landry bagani icyo yibagiye ibana je ibyo nibagiye ibyo nivyo nakubwiye ni Landry promoter agaragaza impano za benshi nindi yandakumvisha umvira izindi baraje kuno bakuragiye Ndaje. Tafe ya minute. Ski. Baba mvuga nabi, wanishinga matavi na kukumalia my baby. Mora numva bamvuga nabi. Ngo nishinga matavi nacho ndimarira ndamavi Beni kuki bamvugana bamwita hot kid umwana w'umurundi n'umurundi abahe mukami umve ngo ndumuvayo bati singira amashure ni gute nkunda mwana mu kigobe ni umviriza ngo navukiye Kamenge nkurira Kamenge ngo ndumuvayo bati singira amashure ni gute nkunda mwana wo kigo banipe Landry ni bose abana niko ndakubwira rero abapitsi bako baraza bako bakora neza abapitsi bako barakora neza kandi umuziki wacu kuratera intambwe kandi njye na viewers sinibaza ko ari ikibazo c'abaririmbyi oya ni ikibazo cy'igihugu cyo c'abantu basanzwe bagurisha internet kubera ko twenga mu Burundi rana dufise za internet zo kuvuga ngo uguze Facebook ugure na YouTube oya dufise za internet zivuga ati uguze Facebook uguma ukoresha Facebook urumva rero aho bitandukanye urahumva Landry baramuhamagaye kwiradegiye kuja ku kazi ariko ndakubita mbangura Landry ni namajwi menshi ariko aragaruka ku bakoresha YouTube cyangwa aba YouTubers aba YouTuber bakora bavuga ko nta mahera ariko arinjira hafi umwaka wose ugiye guhera atamahera muri ko murinjiza mbega bimeze gute biravana content ingene bukurakora biravana content ingene bukurakora ariko nta mafaranga menshi yatari ngo YouTube ishaka kuba yarugaye biravana ingene bukurakora una posting ingano kimwe mu minsi ibiri uronka amahera gute ahubwo cyo no guhanura nimba televiziyo maze kuba monetize dekura ibiganiro nka 5 ku munsi we iyo ni siri no bandakubwiye no bandaguye akabanga ndakubwira inbox ariko YouTube birafitanga amafaranga kubura cyane walk uri kwigira byinshi we kwigira bambone ngo ugomba gukora ibiganiro kuri wemeze wemeze umusani kanaka wemeze banaka babone kuri professionnel cyane babone kurenza wo mu gihugu curi kwarondera ntuzoja kujya kurya musani ntuzoza kujya kurya muntu akubwira ngo bana ngo wakoza akaganiro keza ngo kari professionnel no kora uzi curi kwarondera ziko uza kuri hinzu nyuma y'ukwezi uza kuronka ije ufungura ko ujya muntu ushaka kwemeza ntacha zogufasha
nashobora kugufasha mu buzima bwawe rero impamvu je ndiko ndakora sinigana numva ivyo abantu bavuga amashusho tema ndayatinyuma amashusho tema mu n'igifaransa bavyita ugwama Landry niki kintu uvuga ku ndirimbo ya Natasha yasohoye ejo bita ikigori ni creation ziwe kandi abifitiye uburenganzira indirimbo yose yosohora kandi je ndakunda zino creation abaririmbyi b'abarundi bako barazana kuko nta muntu yari byaririmba ikigori kandi yishime yashatse yuko yego yashatse yuko n'umuntu wa ruguru ashikirwa ico gusa ntashimye niko atantambishije ndi muri sama Jukuri je uko atanambije muri sama ibana amashoki je muri sama mari shosho ko mbashusha ama grippe bana mubonya grippe fo Landry reka tugushimire cyane nje ku radio ngende kwitegura ya asante sana ndabakunda cyane gose katurondera mu bisi kandi warankuye muri groupe kuko wankuye muri groupe kwera uzura rungika amalink ni waramukije ndosubira basi babarira resi ndosubira nsubitse nitwigera tunandeka tumushimire cyane ko yemeye ko tuganira part 2 nibaza ko tuzoganira byinshi murana ko acha mamugara ku radio no mutananirwa akora ibintu byinshi reka tuzosubire n'ibindi biganiro nahagaruka behind camera tikumwe na CK the professional ne nabyo bage nase kumubabwira ngo nzobabwire neza umwe mu ba grand frère bamfasha cyane mu mpanuro canke kubyerekeye cyane yanje yaramfashije bishoboka reka mushimire ngaha je nacyo mfise ndamushimira ariko ndabizi ko imbere ari heza thank you so much CK the professional. Big up, bro.